Iteka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri iyi mbonesha kure y'umuhuza TV muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 27 Nyakanga 2023 ndabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Hari byinshi bigiye bitandukanye tuza kugaruka ko muri politiki hamwe n'umutekano gateka kazi na muntu, ibindi byinshi bitandukanye twabatohoreje muri aya makuru, rero ntuze gucikwa. Rero mbere yuko nshikiriza ngingo nyamukuru tuza kwibanda ko ntagure ndamutsa kandi mpakaze abadukurikiye aho muri hose, aba uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku migabane ya kure. Ndazi ko mubandanya kubana natwe muri byinshi tugenda adushikiriza. Waba uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure, ndaguhaye kaze. Umwanya rero wayagezweho. Ishirahamwe bimenye ryoba ryarayirihaye gasopo Perezida Ndayishimiye mu butumwa butangaje buriko burahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ishirahamwe bimenye Burundi Communication Center imenyesha ko niyo Perezida Ndayishimiye yagera ku nweri nziza ubwo no kuri 25 kwa 12 2023 utarashira umukono ku itegeko ryemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 1972 kuri zoca rimufata nk'umuhemu yifatanije n'abakoze ihonyabwoko. Muri ubwo butuma rero baratomora neza ko bimenye ariyo yibukije. Ubwo butumwa bw'iminota 5 buherekezwa n'indirimbo yakundwa cyane na Perezida Nkurunziza, n'indirimbo bashima Imana ngo yabakuye mu bugaragwa. Mu mateka y'u Burundi rero ni ibintu bidasanzwe kubona habaho ishirahamwe ryemewe na leta kandi ryegereye leta riha gasopo umukuru w'igihugu rikamwita umuhemu, rikabandanya rikora ataco ryinona. Iryo shirahamwe rero rikaba ryishigikira gutyo. Ese ryoba rikura ingufu hehe? Turaza kubigarukako. Mbese bimenye Burundi Communication Center yagiriza iki Perezida Ndayishimiye? Muraza kubikurikira. Ubwo butumwa bushobora gusigura iki mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hari ibihuha bivuga umugambi witemagazwa ry'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye? Ivyo byose mu kanya gatoyi turaza kuribigarukako. Muraza no kumenya kandi ko iryo shirahamwe bimenye Burundi Communication Center ari shirahamwe ryigisha urwanka ariko rishigikiwe n'ibihangange. Mu kanya gatoyi no ku buryo uburambuye ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza aho herereye hose. Ndaguhaye ekaze. Ishirahamwe bimenye Burundi Communication Center ryavutse mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Iri shirahamwe rirongowe na Tadenzi Gamasabo ryaje rishimangira intumbero yo kuryanisha amoko butegetsi bwa Nkurunziza bwasize imbere mu kiringo ca gatatu. Ikintu ca mbere cababaje Perezida Nkurunziza kwabaye kubara abahutu n'abatutsi bafatana mu kwiyamamaza kiringo ciwe ca gatatu. Agahinda karamwuzura abonye abasirikare bagerageje kumutembagaza muri 2015. Abahutu n'abatutsi bavuye mu gisirikare ca kera FAB n'abavuye mu kiroberi ca FDD. Niho rero yiyumvira ko inzira nziza yo gucanishamwo abamurwanya ari kugarukana indyane za kera zifatiye ku moko. Ni gutyo intumbero y'umurwi CVR yahinduwe, aho kuba iyo kunwanisha abarundi hinduka iyo gukabura abahutu ku mabi ya kahise, maze mu gihugu hakwira inyigisho zivuga ko Nkurunziza bamuhora kari umuhutu, ko abamwiyamirije aribo bamwe bishe Perezida Ndadaye mu 1993. Umuntu rero agasigara yibaza ingene General Niyombare, Leonard Nyangoma, Yohani Minani, Sylvestre Ntibantunganya, Domitien Ndayizeye, Hussein Rajab, Leonce Ngendakumana, Pierre Ntavyo, hanyuma Gervais Rufyikiri, Frederic Bavuginyumvira, Leonidas Hatungimana, Nizime Nduwimana, Petero Karaveri Mbonimpa n'abandi benshi barwaniye demokarasi boba bari mu bishe Perezida Ndadaye ngo nuko basavye ko ibwirizwa shingiro ryubahirizwa.
Bimenye Burundi Communication Center ni ishiramwe ryemerewe ku mugaragaro, irashinga icicaro i Bujumbura, irashiraho inzego mu makomine yose y'u Burundi. Ishiramwe rero ritanga ibiganiro ku buhinga ngurukana bumenyi, aho ryigisha ububi bw'abatutsi rikagira naho ribagereranya n'ibikoko. Rirakoresha cyane indirimbo bita ngoma ya Ruhinda mu gushibangira inyigisho z'urwanko, ahandi rikoresha amatariki y'ivyago vy'u Burundi muri kahise rikayigisha uko rishatse mu ntumbero yo kuryanisha amoko. Bimenye Burundi Communication Center yagaruka cyane ku bahima, ngitanavuze vy'ukuri abahima bari bo kavangitiranya ibihe bidasa, igafatanya umugambwe PDC mu myaka ya za 60 n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri kino gihe. Hariho n'amashirahamwe rero amaze kuyamereza inyigisho z'urwanko za Burundi. Bimenye Communication Center ariko ubutegetsi ntaco bivuga ko ivyo vyose. Bimenye bishobora kubera ishigikiwe n'ibihangange biri mu murongo w'abitwa ko bari mw'iragi rya nkuru nziza. Hari ivyaha bitatu rero ngo vyandayishimiye ku bwa Bimenye. Ubutumwa rero bwa Bimenye bwagiriza Perezida Ndayishimiye vyaha bitatu bikomeye. Ca mbere ngo no kwifatanya n'abakoze ihonyabwoko ry'abahutu. Burundi Bimenye Communication Center yemeza ko Perezida Ndayishimiye yanze gusinya itegeko ryemeza iryo honyabwoko mu gihe ryamaze kwemezwa n'inama nkenguzamateka nshinga amateka. Mu bisanzwe BBCC iba iriko yibutsa intumbero Pizero nkuru nziza yo kwemeza iryo honyabwoko muri Ndamukiza muri 2022 igihe hibukwa myaka 50 y'amagome yo mu 1972. Perezida Ndayishimiye kugeza ubu ntiyashimye kunyarutsa uwo mugambi ucanishamwo amoko. Umurwi CVR wa Ndayicariye washaka ko binyaruka kwemezwa, Ndayishimiye aba arasukamwo mabisi. Ica kabiri, kwihakana ubwoko bw'abahutu mu kuvuga ngo mu Burundi nta moko ariho. Ubutumwa bwa Bimenye busaba Perezida Ndayishimiye kwemeza ko ubwoko bw'abahutu mu Burundi buriko. Igitangaje rero ngo nuko ubwo butumwa bumusaba kwemeza ko ariho ubwo bwoko bw'abahutu bukihoza yandi moko yose. Ntawuzi ko Bimenye Burundi Communication Center yifuza ko Uburundi bwitwa igihugu c'abahutu gusa. Niyo bavuga amabi ya kahise muri iryo shiramwe basa naberekana ko yakorewe abahutu gusa. Ca gatatu rero bagiriza Ndayishimiye ngo no gutuma umurongo wa demokarasi akayisubiriza iterambere. Mu butumwa rero bwa Bimenye iryo shiramwe ryagiriza Perezida Ndayishimiye kari mu murongo wa Iprona yahora yigisha amajambere, Union pour le progrès national. Igasaba Ndayishimiye kuva mu nyigisho z'iterambere akaguma ku rugamba rwa demokarasi ruranga CNDD FDD. Hano rero biragoye gutahura iyo demokarasi bavuga itajana n'iterambere. Ese izi nyigisho zigura iki muri kino gihe c'indyane zivuga mu butegetsi bwa CNDD FDD? Hano rero hashoboka ibintu bibiri. Ica mbere, birashoboka ko hari inyigisho z'abarwanya Perezida Ndayishimiye ariko barategura Abarundi kuvyo bazomwagiriza hamwe bashobora kumutembagaza. Sigura ko bariko bagerageza kumukurako abantu bakamwita uwaguzwe n'abatutsi. Inyigisho nk'izo basanzwe bazikoresha cyane cyane mu kurwanya Gatorwasa. Bisanzwe bizwi ko bimwe mu vyo abarwanya Ndayishimiye bakoresha ari kukwagiriza ko ariko akorana n'u Rwanda. Izi nyigisho za Bimenye ntaho zitandukaniye n'izo zindi. Ca kabiri rero birashoboka kandi ko izi nyigisho za Bimenye Burundi Communication Center y'uruyeri Perezida Ndayishimiye agira akoreshe garuka kuri iryo tegeko atari bwasinye, gutyo kuri we mutima wabitwa ko bari mwiragi rya nkuru nziza maze bize vyitwe ko yitavye akamu k'abanyagihugu bari bamuremereye. Intumbero rero ngo izoba ijanye kandi n'amatora ya 2025 ariko aregereza. Ari igipimo rero kuri Ndayishimiye, ari igipimo kimwe rudende kizerekana ko ubwo butumwa bwa Bimenye Burundi bushigikiwe cyane canke budashigikiwe na Ndayishimiye. Ni ingaruka buzogera kuri iryo shiramwe ry'urwanko. Nta wundi muntu rero numwe, nta rindi shiramwe na rimwe ryo kuba gutera agatsinde, guhaga sopo umukuru w'igihugu no kumwagiriza ubuhemu ntihagire nkurikizi zibaho. Bandi bose bobikora badafunzwe boca banyuruzwa bakabugwa irengero canke bagahunga igihugu. Guhangara umukuru w'igihugu gutyo rero daheruka kuboneka ku ntwaro ya Perezida ntibantunganya. Ni hatabari inkurikizi
kenshi ngo bazomenya ko ari agakino barimwo maze ngo Burundi buhakanurire canke rero ngo bizoba bisigura ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bugeze habi cane. Niyo perezida Ndayishimiye ahagarika izo nyigisho z'urwanko naho azoba agize intambwe ikomeye ko biri kose izo nyigisho zibandanya kwerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi burimo ibibazo bikomeye. Hari benshi rero basaba icemezo c'ubwo butumwa bwabimenye nk'uko isanzwe ibikora. Ubutumwa bwayo bikora mu majwi bugahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi WhatsApp. Amajwi yaherekejwe n'indirimbo yakundwa cane ya Perezida Nkurunziza, ngo indirimbo yo gushima Imana yabakuye mu bugaragwa, ariko arahanahanwa kuva ku munsi wo kuwa mbere. Muri amajwi rero baratomora ngo bimenye iribukije. Ntabwo twoshobora gufasha gukwiragiza ayo majwi y'urwanko, turashobora no kuzokuramwo bimwe bimwe cane ingene bahagasupo Ndayishimiye tukazabibahereza mu yandi makuru yacu ataha. Nta kirembwa ngaho rero twoshobora gukora. Niko rero iryo shirahamwe bimenye Burundi Communication Center ryoba ririko riranenga Varisito Ndayishimiye rikabicisha no ku mbuga ngurukana bumenyi. Reka tugere mu yandi makuru avuga cane mu butungane hamwe n'agateka kazina muntu. Hari akarenganyo Jean Bosco Nkeshimana mazemo imyaka 2 ntikagira izina. Jean Bosco Nkeshimana yakuze ari imfuvyi yavuka muri zone Magara muri commune Bugarama mu ntara ya Rumonge. Mutungane afise dossier RMP 549 RP 222 RPC 353 iri muri cour d'appel ya Muha. Fatwa rero rya Jean Bosco Nkeshimana reka turigaruke ko. Jean Bosco Nkeshimana yahagaritswe Magara kwigenekerezo rya 4/2021. Agifatwa yabwiwe ko bariko bamukora ko amatohoza kuri dossier y'uwitwa Prince Ntakarutimana. Prince rero yaheruka kuva muri Congo yiharana intwaro rusangi, aca akekwa ko yari mu baroberi bavugwa mu ishamba rya Monge. Umukenyezi wa Prince ari mu batanguye gufatwa, baca bahitanisha abagabo bo mu mihana uwo mukenyezi yakunda kugendera. No hafatwa abagabo babiri bena Jean Bosco Nkeshimana. Jean Bosco Nkeshimana bagenzi be bagifatwa bajanwe mu gasho k'iperereza mu Rumonge. Mu Rumonge rero umukenyezi wa Prince Ntakarutimana yarekuwe, abasigaye iyo baca bungururizwa muri parike ya Muha. Dossier ya RMP 549 baca binjizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Jean Bosco Nkeshimana n'abagenzi be baraburanye muri sentare nkuru ya Muha. Ni dossier rero ifise nimero ya RP 222. Jean Bosco Nkeshimana yarejejwe na sentare nkuru ya Muha. Yarejeje Jean Bosco Nkeshimana na bagenzi be babiri muri Ruheshi 2022. Gitangaje nuko bagenzi we babiri bararekuwe, ariko procureur aranka kurekura Jean Bosco Nkeshimana. Procureur yaciye yunguruza urubanza muri cour d'appel ya Muha muri dossier RPC 353 kuwa 22 ukwezi k'umunani 2022. Jean Bosco Nkeshimana yarengutse muri cour d'appel ya Muha. Sentare ica ishinga ko yorekurwa akazoburana yidegemvya nk'abagenzi be babiri. Procureur yaranze kumurekura mu nyuma. Jean Bosco yararengukishijwe inshuro zibiri zose muri sentare, ariko ntiyigera aburanishwa. Kuwa 26 ukwezi kw'indwi 2023 no cour d'appel ya Havaye kamwumviriza mu ntayicese ica ishinga ko Jean Bosco Nkeshimana arekurwa. Kugeza ubu birananiranye ko Procureur General Jean Claude Habimana arekura Jean Bosco Nkeshimana. Ari ubuyobozi bw'ibohero rya Mpembwa bwaranafashije Jean Bosco Nkeshimana kwandika amakete yo gusaba Procureur General ko yorenganura Jean Bosco Nkeshimana, ariko nta nyishu yigera itangwa. Hariho baratwabazwa rero bakuriye ubutungane kugira bagire ico bafasha uwo munyagihugu. Mwanya bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye amakuru yo muri iki gitondo. Ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'ibindi tuza gushikiriza uyu munsi muri byinshi bigiye bitandukanye tuza kubategurira, kandi muza gukurikira kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Mugire umunsi mwiza.